les conflits électoraux zazihari. On est déjà en conflit électoral. Tuvuze ngo byose birera tuba two tubibesha kandi si byiza. Vuba twatsiko abantu yamaze kwiga ikoranabuhanga. Numva abantu bayindiriye uri abaswa bato cyangwa ngo bato bagiye. Umbirije kubivugwa umuvugo w'abantu biye kandi akakibona. Ngo bagaca bagenda bakavuga bati umuntu yigenga yitoje wenyine muri iyi position nyene. Akarose yongeye kwijana atazo kumushinga abantu ibyo barabyuka. Wowe yitambye ngiyi uyake abikwijana. Hanyuma umuntu ucukira guteka kutoka mirongo ine kwijana. Mukuri muravye yerekana mu gatangwa. Nta cyizere cy'uko twaba dufise un fichier électoral iri fiable. Igihugu cacu kirafise imbono aho nyene cubahiro umukuru w'igihugu cacu yifuje yuko Uburundi bwoba ari igihugu cifashe mu mwaka w'ibihumbi 2040 bukaba igihugu giteye imbere mu mwaka w'ibihumbi 2060. Iruhande y'ivyo igihugu cacu kiriko kiritegurira kuzotangura amatora tariki 5 z'ukwezi kwa gatandatu mu mwaka w'ibihumbi 2025. Ayo matora azogurira ikiringo kinini cy'imyaka 10 guhera mu mwaka w'ibihumbi 2025 gushika mu mwaka w'ibihumbi 2035, aho Uburundi n'ico gihe buzogira amatora 3 y'abashinga amateka, amatora 3 y'abajenama ba komine n'amatora yo ku rwego rw'umukuru w'igihugu. Birasaba rero yuko amatora yoba meza cyane kugira ngo ntihabeho ingorane zotuma bya bikorwa bifatiye ku mbono bidakorwa. Murakoze ibintu byiza kanya ijambo rya mbere ni gushimira abatumiye muri iki kiganiro. Ijambo rya kabiri ugushimira abashikirije ikiganiro bijanye n'inzitane ziva gutegura gutunganya amatora. Yatubwiye ibike kandi bibaho, yatubwiye ati mu bituma amatora atagenda neza agatera ingorane ni itegurwa ryayo bidashimishije. Yatubwira nabi bikaza kuvuga la manipulation du processus électoral suivi par la fraude électorale. La manipulation du processus électoral ni ikibazo gikomeye cyane muri Afurika n'Uburundi. Kandi nibyo biba kubera abantu baritiranya demokarasi. Indwara ya demokarasi ishobora kumara imyaka 100 n'amatora nawe yagarutse bati ibihe by'amatora ni base ya processus. Ne sont pas les événements du processus. Ariko abatwama dufata musi w'amatora gusa dukurikirane amatora nyene ariko ategurwa n'ingene kwatungana. Vuba twatsiko abantu yamaze kwiga ikoranabuhanga. Numva abantu bayindiriye uri abaswa bato cyangwa ngo bato bagiye. Umbirije kubivugwa umuvugo w'abantu yamaze kwiga kandi akakibona. Bakana twiga kuvuga no kuri izogora icyo kugera muri isukuru w'umubisenyi ariko bamubaza icupa hari ibigango nyine karonse ubundi mu makomine mu ngo yazironse
mu by'abashinga amategeko yishyuye ati rujya rubanza rwaciwe na sentare igihe cyo kuba yatwitwa shingiro ni urubanza rwa politiki muri ibyo yishyuye ni urubanza rwa politiki decision noneho uzosura kwiyizera ntashobora kuja muri abo gato cyose izizerwa gute iyo sentare yemera ko bakibazo kwa politiki ikatwemera bashaka mu buryo bukomeye bisiguriye rero amatora ahera kuyiba mu nteguro na cyane cyane kugira urutonde rw'abazotora yazwi ingene bikorwa mu gutegura amategeko acuritse amategeko ashimikiye ku bantu bifate ubundi bw'ibashingiro bihari mu gihugu cy'uburundi barimo bwa biteye ingorane ibwirizwa shingiro biranditsemo yuko ugize imana mugahunga igihugu ugashika ahantu mu kubaho bakakubwira bati kurya ibyo baje kwemera ko ufise ubwenge igihugu bwanyu wacu ndakazoro kandi niko bimeze cyo narabwira neza niko bimeze bati warahunze rero ubwenge igihugu hariho amabanga udashobora kurangurura ibyo murumva ko ari muri sasuse no conflit ko haraba bakubiriwe kandi ari abarundi iyi haranditsemo ngo muri iyo bwitwa kingi zabyutse bagaho nye haranditsemo ngo inkubi imigambwe igiye hamwe dufate nawe byoshoboka nk'umuganga cdf umuganga cdr fonderi igona n'iyindi kaja hamwe iki ikoza riri hamwe mu kibika kuwarisha umunani igashikana amajwi 2% ndayo umushinga amategeko irashobora umushinga amategeko ubwo bagaca bagenda bakavuga bati umuntu yigenga yitoje wenyine muri izi position nyene atarose yongeye kwijana atashobora umushinga amategeko ibyo rero barabyumva wowe imigambwe ngiyi uyake 2% hanyuma umuntu ucungira mu gitego cy'amata 40%. Ibintu nibyo bipindu byo muntu wese kumwirukana wamukwiririkana. Ufashe ngacukuga uti nta ntonde z'abigenga zishobora kuba mugari gashobora kuca hamwe. Ibyo nacyo nyine nikumira bijyanye n'ibyo biri muri bya bindi bikwega za ngorane zose yavuga. Rero ngaha bandi mu ncama ivuga ati ibyo bikwega bituma amatora abaho aho nuko turataba abantu banagatsika ko gutwaza igikeye gutwaza ingufu la logique ni pourquoi nous yahinduka kuba tumuntu bazagisirikare barazivuye babaza batiri cyangwa batwa kayo n'abafatanya bari ngaho nariko ako gatima ntikarapaho abitwa ngo batorwa abajya bapfuye muri za ndwara zo kuba zahembinye ibisukazo bitumanye bashakigeza ngabo ingorane zitazohora zose yakavuga zigaca ziza ico ni kibazo gihamba ibyo kwitiranya demokrasi n'amatora ikibazo gihamba ibi byo gutegura nabi amategeko agenga amatora ibyo shingiro byo ariko navuga kugira ngo amabwiriza yose arikomoka ko nka code electorale ayagenga imigambwe ayagenga umuntu cyo kuzakurikirana agashira iyo migwi abameze ko nyene ingendo zo iyo migwi ishigwaho biraboneka nk'ubu sagasijeshwa muri harimo umugambi none ko hari gabiro 35 n'amategeko Tigize tukwana no murazi nuko baze kwako bisirikare kiraje tutumira bishobo
mwihiganwa ari umuntu wigenga kuko uba wigenga bishoboka gute ko habaho umugambi wose kidana no bazibonye bakunda igihugu uburyo igihugu n'igiki ngango tuza kuronka umuco mu kurangiza rero ngira n'injaba ngomba gufata akajambo kurangiza bagomba maze waduhaye ikiganiro nicyo n'umwarimu aravuga muri rusange akongera agatanga akarorero mu banyamumaze araba ibyo aje kugushikiriza ku nkomoko z'izo njyana inkurikizi zayo kuko yabivuze no mu nama n'izi nyishu yatubwiye hari icyizere we yoba afise nk'umuhinga ko amategeko turimo azogenda neza aracyafite arazi byose yatubwiye ko ari umwarimu kujya arazi kugira application hari icyizere yoba afise niyaba agifise gihagaze kure. Nitwa Christine Ndayishimiye naje nserukira umugambwe FODEBO mu buzima busanzwe ndi umwavoka ariko kandi n'ibyo by'amatora narabiciyeko ni umu expert electoral naho professeur yavuga ngo yitwa expert ni umu expert electoral agréé par l'Union africaine. Rero nagira nshime mwarimu yatwigishije ibintu byiza byinshi cyane hamwe twobishikako twaba twigiye mw'iparadizo. Jewe s'akabazo ni observation ngira ngire burya iyo umuntu agira yubaka inzu arabanza akarondera ibikoresho agahumbira ibiti cyangwa akabumba amatafari. Jewe ubwanje fondation des élections magasin de fichier électoral ejo bundi naragiye muri atelier organisé par le ministère ayant les affaires intérieures dans ses attributions turiga ibintu byerekeye état civil ngaha mu Burundi. Ni ukuri muravye yerekanwa mu gatangwa nta cyizere cy'uko twaba dufise un fichier électoral iri fiable. Mugerageze ubu nyene ugende mu bwiza baguhe karangamuntu tugenda mu Rumonge baguha kandi tugenda mu Rutana baguha kandi kubera kuko nta système je dirais informatisé iri gishobora kubona atamato yoba none bajya kugira imana tudafise fichier électoral ariyo jeno ukwita fondation y'inzu fichier électoral itari fiable mubona twokira amatora ameze neza gute. Naragize n'andi mahirwe ndatumirwa na seni mu bindi bikorwa ndabaza ico kibazo ndabaza nti none jeweho nagiye hatari hake mu bihugu bitari bike hariho aba expert bazi kwivanwa no fichier électoral je narabajije nti mbega kurya fichier électoral yacu mwomwemera ko hagira abahinga bayevamwo tukarwa n'amadogo ari ibintu canke n'ibindi vya bindi bita ngo ni question de souveraineté nationale ntabwo twoyiha bayishuye ko ico kibazo ari ca souveraineté nationale j'en conviens twaripokiye ariko tudafise fichier électoral iri viable et fiable ndabarahiye bizotugora. Yakara ko observation nagize niba professeur ari d'accord avec moi yica bivuze ko canke n'abandi baparticipe bagice babivuze ko murakoze. Dr. Jeanne Sibana bagiseruye bwa MCNL ngira mbanze nshimire mwigisha nshimire n'abashikiriza amajambo
bakigere ko ikikije bamaze basikibazo cyose mbega arimo yasinyo biga cyane arabaho kana igaje nk'uko washyiga byose biragoye kwemeza ko bihagaze neza uravye kose yubatse sisi kiragenda naho wabaje ikibazo yavuze baje umuhinga avuge ko babibona ko bizogenda neza bizemerwa neza nibaza ko bigoye kuvuga ko biriko bitegurwa neza mu gihe imigambwe ishobora gushika ivyiyumviro vyayo iyumvirizwe neza interano z'imigambwe ziri munsi imbere kandi rimwe na rimwe usanga vyari nkoramutima kugira ngo amatora aze yizewe na bose rero kubwanje numva ico nashikiriza murakoze. Murakoze mwaka kanya nagira ngo maze gushima iki kiganiro mwadushikirije na cyane cyane muri iki gihe atamisi myinshi isigaye ngo barundi tuje mu matora kwitorera abashinga amateka n'abahanuzi b'amakomine. Imbere rero yuko mu gice niyumvira ari ikibazo kenshi kirambagira ndiko ndibwira ibintu nk'ivyo. Mu by'ukuri amatora yitwa yuko ari ukugira ngo abanyagihugu titorere indongozi zibikwiye, indongozi zituje imbere, zikaduteza imbere, zikaduha amahoro, muri make abantu batwereka inzira nziza dushikana mu iterambere. Ikibazo rero mfise ni iki, iyo tugiye mu matora burya nico dushira imbere canke hari izindi nyungu dushobora kuba dufise tuti naka yotorwa canke je mu kwitoza dufise izindi nyungu ziwacu mugabo atari izo nyungu z'ukuri z'abanyagihugu. Ako ari kukabazo ka mbere nama niyumvira kugira ngo iyo gihe cyose turiko tuvugize amatora. Ariko rero reka ngaruke ku kiganiro nk'uko bakidushikirije dufite ruhande y'ikiganiro. Amatarati yanduka ku matora novuga yuko aha twoca tuvuga muri make mu washikira ikiganiro yatubwira bitari bike yerekeye amategeko agenga ihiganwa ry'amatora. Ubwa mbere nuko tukwemera yuko amategeko ariyo yerekana ubwa mbere nyene abari mu ihiganwa bigenza. Amategeko ariho kugira ngo akingire abari barahiganwa bose kugira ngo amenyere bigenza ntihagire uryamira ubundi. Amategeko rero aharanira uburenganzira bw'umuntu. Aha rero nashaka kuvuga yuko abari mu ihiganwa ry'amatora ubwa mbere babwirizwa kuba bazi neza amategeko abagenga kugira ngo umuntu amenye uburenganzira afise, amenye aho utangurira n'aho ugarukira, amenye uburenganzira bw'uwundi aho utangurira n'aho ugarukira. Ico rero nibwira yuko abaja mu ihiganwa babwirizwa kuba bakizi neza kandi bakacubahiriza. Amatati ava mu matora aha twovuga ingene abari mu ihiganwa bigenjeje neza bose nta matati yohaba kuko ubwa mbere abari mu matora bomenya yuko babwirizwa kubahiriza amategeko y'amatora, bakamenya yuko bari mu ihiganwa batari mu ntambara. Ikindi ni uko bomenya ko bagiye guhiganwa mugabo batagiye gutsinda nayo. Duhora tubona abakinyi bariko bakina mu nkino zikomeye cane, ukabona umukinyi umwe aguye, ukabona uwundi amuhaye ukuboko akamuvyinubura. Nico bita fair play. Ico kirakenerwa yuko mu mahiganwa naho yaba ya politike habamo fair play. Ukamenya uti uyu turiko turahiganwa mugabo si umwansi. Hanyuma ikindi nuko kenshi aho usanga tutagenda guhiganwa twagiye twifatiye ingingo y'ubushirani ntayishize.
ibyo twobimenyera kuko nk'uko watanze ikiganiro bivuze mugiye mu ihiganwa uratsinda cyangwa ugatsinda. Ibyo no kugenda ubizi imbere gutangura kuja mu ihiganwa, ntugende uzi ko uzotsinda ngo gutsinda. Oya, bigenze neza uratsinda, mugabo ari naho ugatsindwa, mugabo ukagenda witeguye utsinze akaba ari amahoro, utsinzwe naho ukabyemera ugashyiraho indashitsi. Ni nacyo gituma kenshi ijambo gutsinda mbere utorikoresha cyane, bavuga bati yarushijwe, ntibavuga ngo yatsinzwe, yarushijwe, kuko na wewe niwo waronse ubusa, uba waronse iringana n'uko nawe ungana. Ingene rero abagiye mu higanwa bigenza biratuma amatata haba canke ntahabe. Hariko kandi uruhara rukomeye rwerekeye abahagarariye amatora. Barafise uruhara rukomeye cyane, nuko boba batagira mpunzi. Kera muri Fudi bavuga ngo nta mwana n'ikinono, murabone bose bavyibona. Abahagarariye amatora bamenya ko ata mwana n'ikinono, bakayahagararira neza ata mpunzi. Mu Kirundi bavuga ngo uwuca urubanza rw'abavukana bararangamiza, ntaraba naka canke ntarabe naka, ararangamiza agakubita intahe akaba ariyo yerekana ingene bimeze. Ico gihe rero yubahirije amategeko akayahagararira neza, nta njyane ntabura yohaba kenshi. Bose bogira bati vyagenze kurya, nibwo intahe yavuze. Nagira ngo nanga akaruru gatonya, hariyo amategeko usanga abura atugora, mugabo ayo mategeko mu gihe yadufashe twese atawe baryamiye abantu baravyemera. Ndashaka kuvuga iki ngaho, ibyo bumwe nta myaka yaciye, muribuka bariko barabomorera abantu bose barenze akarimbi mukuru kumwe abantu baravye, ugasanga bagiye barikerera imetero zingahe mw'ibarabara kandi bariko bararengera. Igihe bababomorera hari abantu n'ubundi byaguye nabi birabarungurira, mugabo barahutse. Harabo twariko turaganira tuti none urya muntu byagenze gute ngo bijya bintu bivugwe mu gihugu cyose kandi abantu batekereza, yakoresheje ingufu zimeze gute? Yesu nabwiye nta ngufu yakoresheje, ahubwo yakingiwe n'itegeko. Iryo tegeko ntawe yarenganije, ntawe yakingiye ikibaba, yarajyanirije umuntu wese yarengereye leta aramukomorera, ata mwana n'ikinono, atawarenganije kandi atawasize inyuma. Nico cyamukingiye. Hariya yasigaza abantu bakenya ataba reka tubareke, cyane bariya tumubomoreye wenyine tumurenganije hadi n'ubu zari kuba. Muri make rero abajejwe guhagararira amatora mu gihe bazokurikiza amategeko neza, atawe barenganije kandi atawe bakingiye ikibaba, nibaza ko atamwidogo yohaba. Niko niyumviriye. Bavuze ikibazo cy'amategeko, nivyo amategeko haragiye usanga ahengamye, mugabo ico rero si ikibazo c'abajejwe guhagararira amatora. Ikibazo muca mukibariza yatorerwa amategeko. Mbega mwe mwatubwire gute yuko umuntu aje yigenga mu musaba amajwi 40% mu ntara kandi n'imigambi mutayasa? Icyo rero ikibazo gica kibera hariya, mugabo icyo ntituzokibaza abahagarariye amategeko, abahagarariye amatora mwamabariye. Aho niho nashaka kugeza gatonya kwiteza amadahati, ariko rero nibaza ko igikuru
cane gifise imizi irenga kure ivyo vy'amatatu bigateka ubutegetsi amatora ashikana ku butegetsi ubutegetsi burafise inyungu zijyana nabwo jewe rero uko niyumvira amatora yabwirizwa kudushikana ku barongozi batugiye imbere. Nshaka kuvuga umurongozi ameze nka kurya k'umumenyereza w'umugwi w'igihugu. Umumenyereza hageze yuko akora umugwi userukira igihugu mu mahiganwa, arondera abakinyi hariya hose bari. Uvuze uti umunyezamu muri iki gihugu wasumbye bose gusaba umupira hari hehe, akaba ariwe ashira mu igoro. Mbega abasatirizi bakomeye cyane mu mayikipe yose ari ngaha mu Burundi ni bande? Agaca ashiraho harya nyene abakina hagati gusumba abandi mu mayikipe yose. Rondera murandondere abantu bakina hagati gusumba abandi, bakaba barya b'inyuma, abadefenseur bakomeye cyane utamurengana umupira mu mayikipe yose ari mu gihugu ni bande? Agashyiraho mwene abo. Aho ushaka kuvuga mu gihe turiko turagenda abo dushinga amabanga, ushitseho abantu babishoboye gusumba abandi, abantu bose avugira uti ego ndi kuridogereye kuvuga uramusumbya, oya sinamusumbye tutekereza. Ico gihe rero amatora abo bantu mucamwo bakura mu moko yose, baravuga azoboneka mu migambo yose, baraboneka mu bitsina byose, baraboneka mu ntara zose, baraboneka. Igihe ico gihe rero twoja mu matora turondera tuti mbega coach wa equipe nationale twogira nde? Uko ico gihe azoca atunganiriza bose, ata mwana n'ikinono. Utatsinze ntaja kwidoga cyane kuko arazi yuko niyaba abishoboye afise ubushobozi bukomeye cyane, arazi ko azomushinga amabanga. Niyaba mu mugambi wiwe hariho abantu babishoboye, arazi ko bazoshinga amabanga. Ico gihe rero nta no kwidoga, twese twokwirukira kurondera izo ndongozi zituja imbere kugira ngo zidutunganirize twese. Ubu rero ikibazo aho kibera hakaba nayo matati, nuko hari izindi nyungu twari usanga dufise mu mugongo zitutuma tugira tuti noba ku butegetsi era abangahombye, noba ku butegetsi noronka inyungu n'izi byongende kumuntu. Ariko mu gihe twogira tuti turiko turondera indongozi zitunganiriza neza igihugu, zishinga amabanga ababishoboye gusumba abandi, maze baduteze imbere, baduhe igikombe mu bya politike. No kuvuga iki? No kuvuga ko turonka amashure meza, turonka amavuriro meza, turonka amazi, turonka amatara, turonka ibyo dukeneye byose, tukabona ko hari icyaduteje imbere. Ico gihe uburonse igikombe cy'igihugu muri politike. Mu gihe rero tworondera abategetsi, indongozi, murambara muri iki jambo ritariki, ariko nashatse kuvuga indongozi zitugira imbere zigaturangurira amabanga nk'uko turiko turabivuga. Uworushwa yogira ati ntaco kazima abantu twatoye tubona bazodutunganiriza neza. Murakoze. Kanya jewe nitwa Muhamudwe Artemo, nkaba naje nserukira ishirahamwe Oricom. Bwa mbere manje gushimira Arsene yateguye kino kiganiro kugira ngo duhanahane ivyiyumviro ku bijanye n'amatati ajanye n'ivy'amatora. Ashimira n'umuhinga yaduhaye ikiganiro. Mu Burundi
twabanza tukaraba iyo twavuye n'aho tugeze. Twatanguriye mu ntwaro za cami turaja mu ntwaro z'igikenye, turi mu ntwaro z'amatora. Hama nk'uko benshi babivuze, amatora arafise cadre legal, ibijanye n'amategeko. Ayo mategeko uko yubatse naho harimo utunenge, niko ari ategerezwa kwisungo. Hanyuma ikintu twari umurundi wari wese arafise uburenganzira bwo kuvuga ati itegeko ryubatse naryo ugahinduka kugira ngo bose babone ko bimeze neza. N'umubaho honorable yavuze hariya barafise cadre bashaka kubicishamo kugira ngo itegeko rijane n'ibintu nk'uko biraboneka ko ririmo inenge. Hanyuma amatora kugira ngo ategurwe neza, nuko bwa mbere intonde ziba zateguwe neza. Izo ntonde nazo nibaza ko umugwiseri iyo hageze yuko batunganya izo ntonde, ntawo bimira ko aza kuraba ingene bajya bandikwa ku mabiro de vote ahashika. Kandi ico cari igikorwa c'imigambwe izokwitoza. Amashirahamwe atoregamwe mu vya politike ashobora kuza kugira observation kw'abanyamigambwe bandika nokwita abamandateri baza kuraba ko abo bantu baje kwiyandikisha bariho cyangwa ntabahari, ko bifise ikarata ndangamuntu ishobora kuyiganwa atayindi piese twokoresha. Nuko nabo uba yayizanye ari yiwe, bikaboneka ko uwaje kwiyandikisha ari we nyene. Nibaza ko kwiyandikisha procreation zihabagira uwaserukiye seri araza kutubwira ingene bitunganijwe. Ikindi kuri izo ntonde rero ibindi bishobora gutera amatati ni kugira intonde z'abitoza hagati mu migambi, naho nyine injyane zirasaba kuvayo hagati mu mugambi. Basangiye umugambwe ugasanga nakavuga ati jewe nije nje imbere, undi nije nje imbere, kene banze ku rutonde. Ugasanga ivyo biratuma haba injyane zaduka mu matora. Uyu ashobora kuba afise amande hariya, ugasanga harabaye utagenda neza kubera yabuza vyavanye no gutegura intonde z'abantu kuja kuri za ntonde zivugaye bimwe bitaba disdevelope. Hanyuma ibindi bishobora gutera amatati mu matora niyo abaja kuvuga bose badahawe uburenganzira bungana bwo kugenda gushikiriza imigambi yabo hariya mu benegihugu, kugira ngo bashikirize ivyo bazokorera abenegihugu igihe bazobizera. Hari igihe rero usanga rimwe na rimwe hari abadahabwa ibibanza vyo gukorerwamwo, ugasanga twumva imidogo myaka iheze, ugasanga mu gihe kibanza bagahaye naka mugabo muri ugasanga ico kibanza kiragaragara. Nuko abajejwe intwari ico gihe nibo bariko barakoordona ivyo bikorwa. Ico twosaba kugira ngo ivyo ntibizobe, kugira ngo tukinge amatati ataraba, nuko bose ntuvuga bohabwa uburenganzira bungana kuko imigambi imbere y'amategeko yose irangana, yaba iyo iyitwara canke idatwara yose imbere y'amategeko iba ingana. Ikindi nuko kuri wa munsi w'itora boba ababitoza bose borungika inderetse ziza kuraba yuko abaje gutora bari ku ntonde, abaje gutora bafise ivyangombwa, kugira ngo ntibavuge ko habaye ubusuma. Kuko hari igihe bavuga ngo habaye ubusuma kandi batarikurikiranye neza. Nuko rero vyokurikiranwa, abajeje imigambwe twaba turi kumwe hano bakabona yuko bashaka kuja mu mabiro de vote yose, kuko nibaza umwe wese aba yagiye kwitoza abafise abanywanyi niyobora abaza kumurabira. Hanyuma n'amashirahamwe atawigamwe mu vya politike ndetse n'amashirahamwe mpuzamakungu canke ibihugu biba bihari navyo nyene bikabona ingene amatora ariko aragenda, kugira ngo injyane ntizihave zaduka. Hanyuma ibindi bishobora gutera amatati mu bijanye n'ibi vy'amatora ni ingene imigwi ijejwe gutunganya amatora uhereye ku rwego rw'igihugu ijaho
irafise amategeko ayigenga ingene ijaho ingene ishigwaho abayijamwo bitegereza kujamwo bose n'abo mu migambi yose ndetse n'ubwoko bwose n'ibitsina byose, naho bavuga bamwe ko yoba benshi ari abo umugambi uri ku butegetsi. Ivyo amaindikateri je nayo mfise ko twe sindi umunyamugambwe, nuko ko hari amategeko bategereza gukurikiza ariho kode electorale ivuga ngene amatora agenda, ingene amadakurikije ibisabwa n'amatora bahanwa bohagarara koko ico barahiye, kuko imbere yo kujaho bararahira indahiro barahiye bakayikurikiza bakayubahiriza kugira ngo ico biyemeje co bishinze kigende neza kugira ngo n'igihugu gitere imbere. Tutagize kwizera yuko imigwi yagiyeho itunga amatora ngo itegura amatora itari kirakora neza, bavuga ko amatora amaze kuyibwa rimwe na rimwe gatwaba twashikuje ataraba. Nibaza yuko tuma inderetse n'imbatera abanyepolitiki baza kuturabira ko ivyo vyavuye mu kazu k'itora ari vyo atavyo bahinduye kuva muri biro de vote kagenda muri sesi kaja muri sesi gushika muri sesi ukaba mufise abariko barakurikira ivyavuye mu matora vyavuye muri vya biro vy'itora ko atavyahinduwe vyavyanajwe neza, hanyuma kugira ngo mu bihe biri imbere ko twasaba ko hoba digitalisation y'indangamuntu kugira ngo imyikwiye kw'iniriya uvuga ko hashobora kwiyandikisha umuntu umwe akagira indangamuntu zitatu cyangwa zine mu makomine atandukanye. Nibaza ko bitosubira kuba kuko bica bifata jewe ivy'ukuri nifise nashibeza vyari ivyo nta kibazo mfise. Murakoze cyane muno mwanya. Jewe nitwa Beni Vedaste Nyamutegera, nkaba ndi umukozi wo muri Seni, nkaba njejwe ivyo bita education electorale. Nuko icambere ico mumbajije ati mbega mwebwe murafise icizere amatora azogenda neza? Jewe ndavyemeza amatora azogenda neza. Ico kibazo cama cabajijwe si n'ubu gusa kuko ubu turiko twitegurira ya 2025. Ico kibazo no mu 2019 carabajijwe, carabazwa henshi aho twaciye hose turi mu masensibilisation ajanye na culture démocratique. Twarababwira tuti amatora azogenda neza. Hanyuma ndibaza yuko wese turi ngaha nta n'umwe atushima aho tugeze turavye iyo ibintu vyavuye n'aho bigeze. Nuko iyo niyo nyinshi nshoboye gutanga, nk'uko ico kibazo bari bakibajije n'umwubahwa yaduhaye icigwa nawe ndibaza araza gutanga inyishu. Ikindi kibazo ngerageje mbere kubona n'abantu babiri basa n'uko bameze nk'abagihuriyeko ku bijanye n'imigambwe, ko bavuze ko mu matora hariyo umugambi umwe. Rero turi ngaha nk'umuntu yoba atarose umwanya wo gukurikirana ibintu vy'intonde zatanzwe n'izemejwe ukuntu vyagiye biragenda, hari igihe ashobora guca yibaza ati ko cavuzwe niko kimeze. Ariko ku bijanye n'imigambwe iri mw'aya matora si umwe gusa, kuko nko muri provinsi Bujumbura tugerageje kuraba ku ntonde, mereye nko ku ntonde z'abazohiganirwa ibibanza vy'abashingamateka ukuntu bipanze. Ndi kuvuga nko muri Bujumbura dufise imigambwe 19, turafise n'urutonde ruriko abigenga 10. Aho ni muri Bujumbura. Ugiye muri Butanyerera hari imigambwe 15, aho ni ku ntonde z'abashingamateka. No mu zindi ntara
ni nk'uko nyene nta n'imwe irimwo umugambwe umwe. Nuko jewe ico noshobora kumera nk'ababa turagitangiye umuco kugira ngo twese turi ngaha twumve ati nk'uwo mugambi mw'iyi ntara mbega ni umugambi umwe uwitoje uwemerewe kuzitozayo gusa canke ni imigambwe ingahe, uwoba akeneye intara ku ntara kubimenya ndabifise. Mbere hariho n'icigwa hariho n'ibindi mperuka gukora kugira ngo turabe mbega muri aya matora twimirije urwaruka ruraserukiwe kuri izi ntonde zatanzwe. Ivyo vyose ndabifise kugira ngo n'urwaruka rubone ati aba banyepolitike bariko baradushira ku ntuzenya ku ntonde, reka twebwe baratwibutse kudushira mu mapozisiyo twokwita ko ari pozisiyo y'itire. Ni kuvuga ubu turafise ati umugambi ubu mu ntara iyi watanze urwaruka rungana gutya, ndetse n'abakenyezi iserukirwa ryabo ringana gutya umugambwe no ku ntara. Aho rero ni kugira ngo tubandanye tugira icizere muri aya matora ariko aratunganwa neza. Ku bijanye n'ivya karangamuntu navyone ico carigeze no gushikirizwa mu nama yabereye kuri Donatus kiravugwa, kandi benshi twari kumwe kuri Donatus no ngaha turi kumwe, ndazi inyishu baranayibuka. Tuba turakoresha iyi karangamuntu ihari mu kurindira kw'iyindi itunganywa ryayo rigenda neza igashobora kuzotanguzwa gukoreshwa. Mugabo ubu baravuze bati tube turakoresha iyi, hanyuma kuba bavuga yuko abantu usanga iyi ituma n'umunyamahanga usanga ariko aratora kuko yagahawe kubera ikurikiranwa ryako ritaboneka neza nk'uko vyoba ari ibintu bidijitalize. Barabivuze ko uwo wese agafise bikamenyekana ko cari umurundi ntaregurirwa kugenda kwiyandikisha. Ati uwo wese agafise bikamenyekana ko afise karangamuntu atari umurundi, ingingo zibereye zica zifatwa. Nuko rero nico gituma bavuga ati amatora n'aya twese, bisaba ko uwo wese abona uwu canke uriya afise karangamuntu atari umurundi canke bimeze ukundi kuntu kudatomoye kwaheza akabishikiriza. Iryo jambo ni nayo nyisho babahereye kuri Donatus. Sinzi rero mu vyoba vyashoboye kubazwa ko hoba hari ico ntashoboye gucako urengana. Mugabo ico na jewe nokwemeza nuko amategeko agenga amatora nk'uko nyakubahwa umwubahwa honorable yabivuze, bibarizwa mu bajejwe gutora amategeko, kuko seni ni komisiyo tekinike. Mbere imisi yose amatora arangiye haraba ivyo twokwita nk'amaretraite d'indignation ku mpande zose. Ni mw'izo retraite rero seni igenda irabona ati harabayemwo agakosa ngaha kubera kavuye kuri ibi, nayo hageze ko bayisaba amandima ku bijanye cane cane na code electorale igaheza ikabitanga. Kandi izo amandima zitanzwe mbere zija hamwe n'izo basavye abandi bo mu yindi migwi, hanyuma abajejwe gufata ingingo mu bijanye n'amategeko bagaheza bakabishikiriza bakavuga ati okay, aha dufashe ingingo iyi n'iyi. Mwabo rero basabwa amandima n'abarongoye imigambwe, abanyamigambwe baba barimwo. Nuko rero twomenya yuko ingorane canke amategeko tubona waya ntameze neza, seni iriko irakora yisunze amategeko mugabo hasi neza, ivyo gonya
vyoraba bikaza birabarizwa kuwabo twavuze bashejwe gushiraho amategeko no kuyemeza, ariko seni ikurikiza ry'amategeko kurya nyene aba yanditse. Murakoze ngira ngo tukaza gusubira kuko turacari kumwe mu kiyago. ibintu biza gutangwa mu biganiro iyo turiko turabitegura dufatiye ibyo tubona muri sosiyete tubona. Ibyo byose nagiye ndavuga ibiva mu kirere, ndafatira ku bumenyi bwanje ariko nkaraba ibihanze sosiyete ndimo, Uburundi turimo. Buriya rero byose nagiye ndavuga bishobora gutuma haba des conflits électoraux, buriya byose ni ukubona bihanga biri mu biri muri iyi sosiyete turimo, biri mu makontrete sosiyete yacu y'Uburundi ihura nayo. Bisigura ko iyi processus electoral iriko turimo birya nagenda avuga biri mu ibi hananiye, kandi ngerageje kuraba sindiko ndabona ko zirya nzira naciye ngira ko nshikiriza zo kugira tubabe kurengana les conflits électoraux, sindiko ndabona by'ukuri yuko les différents acteurs bari engagés kugira bace muri ziriya nzira. C'est-à-dire les causes ziriho kugira zivuze au sein de notre société, les voies de sortie ntabwo ariko barazifata, namwe muca mwumva la conséquence logique y'ivyo bintu, naho nogeza mu kwishura. Ku bijyanye n'ikibazo ca fichier électoral, c'est très fondamental. C'est très fondamental ko haba un fichier atamakemwa, ku buryo bw'uko ibi vya souveraineté nationale qu'on invoque à tout moment, ni sawa kwihagarara ko ni vyiza, kwemera kwikukira, kwemera guhagararira kwikukira ni vyiza, ariko il ne faut pas ko haba un souverainisme exagéré, kuko ataco uyikema iyo fichier électoral uwo kwemera qu'il soit audité, et ahubwo ça renforcerait la souveraineté nationale, kwerekana ko effectivement on est arrivé à un point où nous avons tout le contrôle de notre population, kandi ko tuvyasuma. Nibaza ko vyoba ari iteka ku gihugu, kuko urumva akeza kararangwa mu bisanzwe. Ibindi ni intererano nziza mwagiye muratanga, intererano nziza mwagiye muratanga. Il faut que haba fair play politique. La métaphore honorable Jérémie Ngendakumana yakoresheje du football ni métaphore nziza. Ça fait partie de la culture, ça fait partie de la culture démocratique, ça fait partie de la culture démocratique. Burya igikunda konona les processus électoraux nuko, si vous voulez, les processus électoraux et même le processus démocratique de manière globale, igikunda kwinjira nuko yinjiramo tutayemera, parce que wemeye kuja muri processus démocratique, les valeurs zijanye nayo en termes de débat contradictoire, en termes de transparence, en termes de redevabilité, en termes de pluralisme politique, en termes de tolérance, en termes d'inclusion.
ukemera uwundi mu budasa muba mufitaniye, le partage, ibi bya le gagnant après tout. Uba abantu barabivuga sous forme de slogan ntibamenye la conséquence biba bifite sur le plan démocratique. Sinirwa ndabisubiramo ngo murazi gene mu iyo hageze ku rubuga mushatse kuvuga ko mukeneye kuzirya zose. Zirya zose non. La démocratie c'est le pluralisme. Kuko uwundi dans la différence abafise araza kukwedifier. Donc je pense que turacyafise urugendo mugende ko kwemera tufatanye pour s'empêcher d'y arriver, mais pour autant que il y ait un engagement authentique à asseoir ces valeurs démocratiques. Et c'est ce que je trouve comme commentaire. ndahera kuri iki kintu kijanye na karangamuntu. Mu Burundi biroroshe kuronka karangamuntu, biroroshe cyane mu buryo bw'uko umuntu ashobora gutunga karangamuntu uko abyifuza zirenga n'imwe, kandi hari amakosa ashobora gukorwa afatiye kuri co. Biranaraba n'amatora. Iyo umuntu atunze karangamuntu irenga imwe birashobora gufasha aboshaka kwiba amatora kubishikako. Tugasaba rero yuko ibyavuzwe mu gihugu bijanye na carte biometrique igihugu corara kikabitunganya neza kugira ngo umuntu aronke karangamuntu abifitiye uburenganzira, ariko kandi ntashobore kwironka mu buryo budategekanijwe n'amategeko. Ikindi ngaruka ko cagiye kiravugwa cyane ni liste bloquée. Liste bloquée biravugwa yuko ikomoka n'ivyo mu biganiro abarundi bagiriraniye, ariko kandi bigaha uburenganzira abatwara imigambi gushira imbere abo bonyene bifuza, biragabanya uburenganzira bw'umwenegihugu bitorera uwo yifuza. Nimba byaraciye mu biganiro bigashikwako n'ubundi vyoganirwako kugira ngo umwenegihugu aronke uburenganzira bwo gutora wenyene uwo ashaka. Ikindi ngarukako nagomba sabe waserukiye seni, ibi bivugwa ngaha birumvikana neza yuko hariho ibintu abantu bashikiriza nk'utunenge babona turi mu bintu bijanye no gutunganya amatora. Nagomba sabe seni igwize ibiganiro biha ijambo abantu kugira ngo ibiboneka byose ari utunenge bikosorwe. Ikindi ngarukako ni kijanye n'ingendo abarundi berekanye imeze neza cyane, aho byashitse habaho kudatahura kumwe ibijanye n'amaliste urunani rwari rwatanze, hanyuma batora inyishu idaciye mu ngimba bituka sentare iraca urubanza, kandi umuntu arashima yuko urwaciwe rutatumye habaho ingorane, kuko abantu baba barabonye bose. Iyo ni ingendo nziza. Tunasaba yuko igihe cose hobaho kutabona kumwe ibintu, abantu boza barabicisha mu nzira y'ubutungane bakirinda ingimba. Nibaza yuko nkuko natangwe kubivuga nta bibazo Maxime yari yabajijwe, ni intererano ushoboye gutanga mfatiye ku vyiyumviro mwebwe nyene mu itariki bwo mwashikirije. Murakoze. Nitwa Jean Claude Nyabugaya na JSM Mugabo Designate. Hanyuma nagira ikibazo shikirije
inyigisho gitanze kuko carimo ubumenyi n'ubuhinga bwinshi vyinshi ubyinjiyemo ukabidetaye ko yabitanze urabona ko ikigo cari gikenewe cyane kandi cerekana vy'ukuri ko yakigize ku bushakashatsi. Rero turavye icigwa nyamukuru ari ukudusansibiriza ku bijanye n'amakonflit electoral depuis asirimonte. Je ku bwanje mfatiye ku byo yigishije les conflits électoraux ziza zihari. On est déjà en conflit électoral. Tuvuze ngo byose birera tuba two tubibesha kandi si vyiza. Uko bitewe ku gatoya ushobora kubabwira ngo nzi cane igisagara ca Bujumbura gusumba henshi mugabo ndavye abanyagisagara tubona kenshi aya matora yimirije nta bwiza bayarindiyemo ntituzi n'uko bazoyitaba akarorero kwiyandikisha mwarabonye vyateye ibibazo abantu bamaze kwiyandikisha iki c'est déjà un conflit c'est-à-dire yuko les électeurs n'abari gutunganya amatora hari ikibazo caje gute kimeze gute ivyo abantu burondera. Ibindi aya matora gerageje kuraba imvune nyinshi zatumye bigera aho bigeze mugabo nta enjeu politique ikirimo, nta enjeu ikirimo kuko burya amatora uja gutora entre bibiri canke bitatu mugo uravye mu bazohiganwa amaliste yaramaze gusohoka ukaraba nta deribitu nizoba entre pouvoir migambi bitavuga rumwe nayo. Ivyo vyose vyerekana ariko hagiye haraba un contentieux électoral mal géré. Bavuze ivy'amategeko akumira abana bariya l'exclusion n'ibindi ivyo vyose tugiye turavyirengagiza vyagiye biraba abantu bitumira umuti ko bashatse peut-être ku gikenye cy'ufise ingufu mugabo bitera bizana rero iyo demotivation abantu tuboneka muri matora. Hari ibihugu tugiye tubirikira kenshi iyo amatora abaye rimwe kabiri gatatu ntavemwe ico abenegihugu bifuza harateba akabandi une désobéissance. Jewe rero ndifuza de question est-ce que aya matora ni y'abarundi uko nabonye igihe cyo kwiyandikisha igihe cyo kuja gusuzuma ko banditse ninde yabonye imirongo yaje kuba biyandikishije ko babanditse bisigura ko burya ashaka kuja nivyo iyo atantambara ihari umuntu ibaza ngo haramaho mwaje ndemeza ko hari abarundi ugiye kubabwira amatora ya 2025 mu kwezi kwa gatandatu bakunda umusazi babwira ati ivyo uravyemera ndikazoba c'est-à-dire ko no mu banyapolitiki bifuza ko vyopfa nifu bimeneka ko n'ubundi tuzoyisoma naho rero vyaje gute bigeze. Ni vyiza ko abarundi nivyo bavamvanywe n'ingendo ya violence mu migambwe muri rusange benshi bariyakiriye marebe ko sino kare twarumva imigambwe kuri tele ishamiranye mugabo ubuzibiri mugano kumva deja ya enjeu atari hari icakani ni murabe aya matora les circonstances ari karategurwa ubukene barimo inzara iri mu hantu ibura ry'ivyangombwa navuze ko mvuga cyane nk'ayo Bujumbura haje hoja ku isoko gisetere akabaza bajya abantu bazotora nibaza ko botora nibaza ko umutima urindiriye mu matora je n'utazwe nico gituma nivyo amatora komo ari kiringo kigeze ni processus on est obligé de le faire mugabo cyo twe dusaba nuko abantu bo kwicarira ibibazo biri mu gihugu bicara ibibazo biri mu gihugu batumira inyishu abarundi bafise nayo ubundi bw'amatora yoyo ashaka kuza kubingura n'ivyari bihari uko n'ubukene bw'igitabo n'abanywanyi bacu nabo tuzoshikira ko tuje kubwira imigabo n'imigambi nukuvuga ko bazoja mu matora batazi n'ivyo baje gutura ari ukuvugujayo atana mubiriza shitaniriza ryato abanyamigambi barasabye mu guseni na leta ko borondera n'imiburi buri gitabo bike cyo bari mwihigana umwe roje démocratique ibu kana bitari ivyo byose byerekana yuko on est déjà en plus nubwo abantu bose la gestion du scrutin itakigira enjeu bizongera ingaruka mbi kw'iterambere ry'igihugu nibyo tuja kurengana juin byose bikagenda neza bamwe bagakoma amashi abandi bakirabira hirya mugabo byatera mbere zambona kazoza abarundi bose biyumvamwe nta kwese turagira nukuvuga ati ko turahendana tugenda bamwe bakumirwa
bidodomba babura aho babishikiriza muga tukitwa ko turi amatora kuko igihambaye amatora ataca dushikanako atazana impinduka atazana iterambere ntanakimpa amazi jewe rero pour moi on est déjà en plein conflit dire que les défis ari surmontable tugerageza mugabo sindabibona cyane gusa abantu bogerageza bakigisha mugabo uko deja turimo tushobora gusanga potentiel hari kandi ari nini duhereye ku mugwiseni twaragiye tukurikira rezeta zose ingene wagiyeho nkuko n'abandi babivuze hariho de comportement des attitudes zidashimishije ubona yuko certains membres ou des membres mazaseni zahindukanye cyane mu gukurisha muriya canke gukarira abacanke bari kugira bakore mu bisanzwe mu guseni canke amademembre yayo siyo yoshiramo ingufu ngo rutonde kana kabufutwe parce yoyo objectif no kwaba amatora meza kandi ari mu bose mugabe intumbero twarabonye yuko wabona ko bamwe bifuza ko kanaka na bakanaka abuhuza ko yitunze ivyo tunabibona n'ubu tukaje amezi 3 ni kangahe imigambwe yandikira ba mustanteri babwira ko bazozogirisha inama bakababwira urumva rero mu gwiseni nutahura ivyo byose ariko biraba ya matora meza credible naho uri kutazitangura c'est-à-dire ko imigambwe batari ku butegetsi bariko bararenganywa barahohoterwa kuri tere ntihagararira amatora vy'ukuri amademembre yabo atigenza neza babakusobora cyangwa bahane nta muntu n'umwe yahanye muri processus y'amaliste n'ibindi hari abajan de la CPCC bigenza nabi mugabo byose bikugana abantu bafite ubwoba ko amatora ya 2025 azogenda nka 2020 ugasanga nta refrese uko abantu batu ivyo rero niyo ikorera ko n'ikigumi tubwira ngo byose birera n'amahoro oya utunenge two turahari abajejwe intwara nibumve yuko nkuko umwigisha yabivuze kumva ko ushaka gutsinda vyose ukabigumya wenyene si vyiza nivyo bizana izo ngorane zitera ibibazo muri kazoza nuko rero administration yoreka kuba trop partisan ikareka uje démocratique ikaba abarundi bakazotura neza uwo bashigikiye agatwara mugabo hamwe na hamwe upfa kuba ufise utuguvu dukenya wo kwerekana kubitere iri fond tukugira kuza gukora muragenda murabe nko muri zone kinama murabe amadarapo y'ingabo iri gutegeza hari abandi ugiye no kwishinga ku ngore wawe baraza kwitura ivyo byose byerekana état d'esprit iri mu bantu badashaka la competition rero je mvuga nti koma amatora afitaniye une corrélation avec le développement bakuzana abagwiza tunga bazana imigambi izera igihugu no kwevita uko kubika mu nda kuko polisi abantu babika mu nda batari mu nda bazoterura ibi bose ivyo ni histoire qui nous apprend rero je mvuga nti administration nireke kuba partisan seri nayo ibe ambona arbitre icubanza neza bitumbereze guko birafise ingaruka mbi canke nziza kuzokurikira imigambwe nuko tugerageza nyine gusa tugihangana kuko muri uravye ibihe turiko turakoreramwo si ibihe vyiza vyerekana ko tuja mu higanwa rikomeye uretse n'ubupfu bwo muri bw'indani uretse n'injyane ziri mu mugambwe l'environnement turimwo iragoye abanyamigambwe uburyo bwo kwiyamamaza nta buhari gushika ku rubuga biragoye rero nibaza yuko kutetera aya matora aje kare turavye ibibazo turimo vyari kwanza gutorega umuti amatora mugono musi uko biri no kuri imigambwe idasanzwe ifise yishikira muri administration à la base ice mu nzego z'igihugu ifise uburyo bw'igihugu irafise ibibazo bidasanzwe kandi nibaza yuko itazoshira mu mwimbu nk'uyu wari bifuza murakoze amatora imirije n'amatora ari n'igipfuko kinini na cyane cyane boshe by'ugukora ibitoro ngene tuzoja kugira abanywanyi bacu imigabo n'imigambi twateguwe igihugu gihanzwe na kimwe sagasheshejwe muri ubukene buraboneka hari uwaje aserukira agira ndamubaze akabazo kamwe mbega ko tubwira ko ibintu bimeze neza kuva hasi kugera hejuru hariho abiwanyu bari ku mpande mu makomine
umuntu hageze ko umuntu ava mu wundi mugambwe amubaza iki ikibazo amubajije kikamwishyura gusaba ko iyo message mugenda muyitwaye hanyuma mukayitanga kugira abanyepolitike twese dufatwe kumwe twishurwe kumwe na cyane cyane ko tuzi igihugu ari cyacu twese. Ikirerejo ni uko amatora asigaye amezi make cyane, ni make cyane rwose, tukaba tubona ingendo tuzoshika bitoroshe na cyane cyane yo abanyamigambi tubunganye tubojejwe cyane cyane watuguye kino kiganiro ndamushyigikiye cyane rwose karakageza yuko ibi bintu bivugwa kandi bigera kure na cyane cyane ko mu kiringo tubirije mu mezi abiri asigaye tukiba twinjiye muri kampani ijoro n'umurango kandi uburyo atabwo n'ubwiruza ari ikibazo. Byinshi nashaka kuvuga akantu nagira ngo nyerezeho naka haragiye habamo amaerere mu maleta yose yagiye aratwara, none yoba ukuraba ayo maerere yagiye aba hakaba abaruka bakayakosora kuko yumva umuhinga yavuze ayo maerere siyo igihe gusohoka tuvyokwa twinjira mu matora arukaru na cyane cyane ko tuva mu matora tuja muri handi development yewe bizoshoboka igihe bizokamanyiriza. Murakoze. Murakoze cyane kunyongera uno mwanya ku bijanye n'ibi twumvise ababo mu mademambrema y'Imeseni n'Asebisesi cyane cyane abo mu masesi dusanga batariko barigenza neza hariya bakorera. Iki iyo kiramutse gishitse bahora baca babishikiriza, bimaze gushikira ababakurira biratorerwa inyishu, kuko nibaza yuko atawo muri demambrema iyi canke iriya yoba yaritwaye nabi hanyuma bakabishikiriza bigafatirwa ingingo hanyuma bagasubirayo bakabona n'ubundi yabandanije yitwara kwa kundi nyene. Ico naco carashitse boca babishikiriza, kuko umuntu iyo bavuga iyo bamushize ku murongo hanyuma ntawumve ku ngingo ya mbere, iya kabiri nayo ifashwe irafatwa kandi bibandanya bigenda neza. Nico gituma ubwo kuntu usanga nk'ubu umuntu agenda iyo mu basesi canke mu baseni akabaza iki hanyuma bakamwishyura ikinyuranye n'ico twumvise aba yabajije, baravuga yuko ata mukuru abura uwo mukurira, vyiza vyoshikira abo bije ababakurira kandi baraheza bakabitorera inyishu ku burorero umuntu amaze kubona. Hariho ibyagiye birakemurwa vyariko biragenda nabi hariya mu masepi, ariko bimaze kumenyekana bigashika muri sero ugasanga inyishu yatowe. Gikuru rero ni kuganira guhanahana amakuru, tukibaye hagatangwa amakuru, hatanzwe amakuru inyishu iraheza igatowe. Aho nariko ndavuga kuri ico kijanye n'abo bagize ayo manutse ayo mademambrema usanga bafise ayo mafikirinde atabereye. Hanyuma ku kijanye n'ico c'amaliste bloke, ico si ubwa mbere kivuzwe, ariko nk'uko babivuze kirafise iyo cari caravuye. Hanyuma kandi mu nama tuba twari kugira ngo duhanahane ivyiyumviro kugira ngo iki canke kiriya biboneka ko kitameze neza mu mwanya w'ucanke uriya cicarigwe hanyuma gitorerwe inyishu. Nico gituma rero kw'ico c'ayo maliste ico na jewe ndaza kugishikiriza nk'uko mwagishikirije. Nibaza yuko ntagishikirije
ntazoba ngize nabi ahubwo nzoba ngize neza. neza cyane. Yego ico ndaza kukibashikiriza ko kiri mu vyasabwe na pariseri c'amaliste bloc. Hanyuma kandi hari hanasabwe ko mubandanya hariko bavuga haratunganywa ibiganiro kugira habe guhanahana ijambo mu benegihugu kugira ibintu bibandanye kugenda neza. Iyo iryo ni naryo hangiro rya seni, kandi amanama kuganira n'ubu irabandanya ibikora kuko benshi mu bari ngaha n'itariki 12 na 13 z'ukwezi guheze hari ikiganiro inama y'iminsi 2 bari barimo. Hariho n'izindi rero zigiye kubandanya mugabo gushikiriza ko hakenewe kugwizwa cane amanama. Ico ni ikintu ciza ntawereka kugishikiriza nubwo izo nama zihora ziba. Inyishu ibonekera mu bigiye birakurikira. Bijanye n'ivyo nari mbona ntushobora kugira kwishurako hari ivyari ivyo, uretse ko ku kijanye n'iki caba aba bashinga amateka canke aba bakenguza amateka bari mu mabanga kugeza kuri uno mwanya, ariko amatora akaba azoba itariki 5 z'ukwa gatandatu. Jewe nobaremesha mvuga ati nta kizononekara ku bijanye n'ibi bikorwa bategerezwa gukora vyo gutora ino bije itariki 30, kandi novuga bazoba bariko baragenda bamwe abatazoba bashoboye kugumamwo, kubera yuko inozenya aya matora aratungana ku buryo tutavuga ngo uno musi wabaye naka ikiringo ciwe kiraye giheze aragenda. Rero niba mwarashoboye kwihweza calendrier electoral nuko ntayigendanye inyuma biriko. Nibaza ko bibuka ca gihe haba presentation ya calendrier electoral baravuze bati abashinga amateka kuva kuri kino kiringo ino tariki uku kwezi niho manda yabo izoba irangiye. Jewe rero nibaza ko nubwo bazaba batowe mu kwa gatandatu, ibikorwa vyo mu kwa gatandatu abantu bise bazobikora, hanyuma ikiringo co kubisikanya na bagenzi babo kize, kandi kizoba ata kintu na kimwe cononekaye. Aho nibaza ko twohatahura nako cane. Uwo nawe mu gutora itegeko iri canke ririya usanga aciye avuga ati nakare jewe iyi bije noye ntizoraba umwanya munini, baca usanga ntashimye kubikora nk'uko vyategerezwa. Ivyo navyo ababa bamujejwe n'ababa bajejwe kubikurikirana byose baramenya ukuntu baca babishira ku murongo. Ariko ndibaza yuko ico twese twogenda twizeye, twokwizera yuko ibisikanya ry'aba bashinga amateka n'abakenguza amateka twizere ko ata kibazo bizotera ku bijanye no gutora iri tegeko ry'amafaranga azokora kuva mu mwaka tugiye gutangura. Nuko rero murakoze. Ni vyiza ariko ico nashimye mu ma intervention mwagize nuko les élections mwerekanye que ce n'est pas un élément isolé mu buzima bw'igihugu. Les élections se déroulent dans un contexte, kandi c'est toujours important de mettre les élections en interaction avec les réalités contextuelles. Uno munsi rero ugiye sur le plan de l'analyse politique, il n'est pas moins pertinent de se poser la question de savoir si kuguma twifocaliser sur les élections, à la limite, ce n'est pas hors cadre. À la limite, ce n'est pas hors contexte. Parce que le contexte comporte d'autres préoccupations beaucoup plus importantes que les élections en soi. Et cela, effectivement,
s'est manifesté à travers différentes activités liées aux élections. Ce déficit d'engouement pour les élections, bavuze kuja kwiyandikisha, bavuze kuja vérifier si vraiment vous avez été enregistré comme il faut. Sinzi nk'aha muri sare abo baba baragize iyo exercice yo kuja kuraba vy'ukuri kw'izina ryabo ryanditswe neza kugira baze bashobore gutora. En tout cas, jewe dans l'entourage, les gens à qui je posais la question, bambwira que ce n'est pas vraiment une grande préoccupation. Uko ryanditse kose, parce que les préoccupations sont ailleurs. Oui, on nous demande d'aller puiser le courage yo kuja muri ayo activité, d'aller puiser le courage dans des valeurs telles que le patriotisme et consort. Regarde, ce genre de valeurs abantu ntibazitura umube. C'est très important de toujours lier ce genre de processus avec le contexte. Quand on regarde le contexte national et le contexte régional, il est à se poser la question si effectivement on devrait toujours se focaliser sur ces élections. Et Kindi, le positionnement tugira comme citoyen, comme acteur politique par rapport aux élections, ce n'est qu'un couronnement de toute une gestion démocratique du pays. Lorsque le pays a été géré de façon démocratique tout au long des mandats, le gouvernement nuko même ces élections abantu bumva la saveur. Kuko baba bazi que c'est un renouvellement d'une nouvelle expérience démocratique. Et une expérience démocratique qui est véritablement vécue ne peut que conduire à la stabilité et à la démocratie. Ivyo rero abantu bakibifitiye inyota n'ibi vy'amatora usanga bafise très peu d'enthousiasme bariko baravyumva. C'est juste le commentaire que je voulais faire. Merci. Sede yamaze kushikana kuko arahari kandi yatwemereye yuko ubutumwa twamurungikanye na mwebwe mwamurungikanye agiye kubushikiriza. Twaratumiye kandi n'inzego zitandukanye z'igihugu, nibaza ko abo twatumiye message bayumvise bazoyishikiriza mu nzego baserukiye. Ariko kandi Parsem izobandanya itunganya ibikorwa bitari bike kugira ngo iterere itanga intererano yayo yipfuza ko amatora twimirije tugiye gutangurana n'uyu mwaka w'ibihumbi 2025 yoba amatora meza cyane agirira akamaro igihugu. Amatora mu gihugu kimaze gufata inzira ya demokarasi, amatora ni ngombwa kandi amatora nta nubwo ari intambamyi kwiterambere ry'igihugu n'ubuzima bw'igihugu. Amatora ashobora kuba intambamyi kwiterambere ry'igihugu n'ubuzima bw'igihugu igihe atunganijwe nabi ntagende neza. Turafise umwizero rero kuko igihugu kirafise inzego zikwiye, igihugu kirafise amategeko kigenderako, bisabwa gusa yuko abajejwe gushira mu ngiro ayo mategeko bayakurikiza uko ari atawurenganije ubundi. Turafise umwizero yuko ibintu bishaka kugenda neza igihe ababijejwe bo bitunganya neza. Nta bibazo n'ubundi byabajijwe Parsem vyinshi. Nagomba nshimire mwese mwitavye ibi bikorwa ku mwanya wanyu mwaduhaye n'ivyumviro vyubaka mwaterereye. Mu izina ry'uburongoye Parsem ku rwego rw'igihugu nagomba ndabamenyesha ko ibikorwa twatunganije uyu munsi bigarukiye ngaha. Imana ize kujana namwe ibaherekeze
kandi tubasaba yuko n'igihe cose tuzosaba kubatumira mwotwitaba. Murakoze.